Bagenzi, ni gute umuntu yogira amahera ibihumbi 10, ibihumbi 20 maze agakora ikintu gikomeye kandi kinini cagutse. Okay, Agaciro Media nta kindi tubagira cyangwa tubabwira atari ibijanye n'iterambere. Wowe dukurikira kuri Agaciro Media, nimba uri hagati y'imyaka 18 na 35, akana kagenda kuzaniye ntituje kubwira business yari, tuje kubwira uburyo ushobora gukora business nini iguha akazi, iguha umushahara buri kwezi, iguha amafaranga fadika yo kubakira kazoza kejo kandi kagutse kanini uhereye ku dufaranga duke cyane dushoboka. Kugira ngo ruzobe rufise inganda zitiri guruwaruka, amahinguriro, amabank, anandi ma business atandukanye mu gisata cy'uburimyi duhagazemo neza cyane, ko ivyo byose navyo birimo, ubworozi buhagaze neza cyane. Bagenzi, ni ngombwa tuje hamwe. Iki rero twe twishize hamwe nko gwaruka kugira ngo duhangane no gutuza ubukene. Jese ndavyita kubugwanya, ndavyita kubutuza. Igituma navuze niyumvire nsanga bino bintu sinobana ngenda bihora, kubera ko uko vyigira imbere niko biremera. Urugwaruka twipfuza ko tujana muri literambere. Hari abarenze ivyo vyiyumviro bimeze gutyo. Hari abafise mindset iri positive, baheza bakisunga bya bihugu biteye imbere uburyo abantu bakoranamo. Gukorana kw'abantu vyubakira kukuba mushaka intérêt commun, kukuba mushaka iterambere rihagaze neza. Rero ivyo ntivyubakira ku bucuti, vyubakira ku mategeko n'ihangiro rimwe. Akarorero murazi amabanki menshi ahagaze ngaha mu gihugu ntabwo ari ikintu cy'umuntu umwe. Murazi ama microfinance, inganda, amahinguriro, ibi byose si ikintu cy'umuntu umwe. Ariko abagikoze suko ngo n'abantu bari muri famille imwe, ngo n'abantu biganye, eka siko bimeze gatoya. Okay, yes. Ndaburamutse cyane, ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Ni wa muhungu wanyu, wa mukozi wanyu, muhungu w'abarundi n'abarundikazi abamudishanjuma. Kuri Agaciro Media murabizi, tubashikiriza ibiganiro bituma umuntu yo kwitora mu iterambere, bituma umuntu yo kuguruka amaso, bituma umuntu yo bona amahirwe canke les opportunités ziri mu gihugu azoshirwamo imitahe. Turakunda kuronka ubutumwa bw'abantu benshi, baba kugwaruka, baba abakuze, baba diaspora, baba abanyamitahe, bose bakunze kuduhamagara kuri Agaciro Media batubaza ati "Om dishanyuma, jewe ndafise amafaranga na gutya, ubona no yashira muki? Om dishanyuma, wowe urakunze gutembera, mbega nize opportunities ziri mu laka karere gutya na gutya." Donc ivyo nibindi. Hariho ugwaruka gwishira uvuga ati "Om dishanyuma, jewe ndafise umugambi mugabo nta mutaye mfise." Benshi rero mu Burundi maze kubona yuko benshi bidoga ikibazo c'ubukene gikomoka kukuba badafise imitahe, kukuba batabona ukuntu botangura, ariko bakavuga bati twe vyiyumviro turabifise, twe imigambi turabifise, mugabe imitahe ni kibazo. Ugwaruka gwishe turaheza amashuri uko vyari kera ziko bikiri. Uyu munsi uraheza amashuri amakaminuza, uri mu myaka 35, hari n'abashika na 40, ukabura gukira ubuzima, ukabura. Benshi bagaca bagaruka muri kuja kudandaza amayinite ya limitere cyangwa limikash. Mugabo hari abacibidoga bavuga ati iyo twabimenya ko atakazi tuzoronka, ibi twakabaye twaratangwe kubidandaza kare, uyu munsi tuba tugeze ku ntambwe ifadika. Donc ivyo nibindi. Ariko rero nimba twipfuza ca gihugu giteye imbere, twipfuza ca gihugu cihagaze ko 2040 kikaba kinateye imbere 2060, hari yo bidusaba gukora, hari sacrifice runaka, hari uburyo duhindura mind, hari uburyo no gukorana kw'abantu twobikora. Akarorero twe mu Burundi abantu birabananiye kuja hamwe kugira ngo bakore ikintu kinini gifadika. Benshi bakavuga bati abantu barahemuka, abantu bimeze gutya na gutya. Muri make benshi bumva yuko kugira abantu bakorane, bakora ikintu ciza kandi cagutse
gitanga akazi kuri benshi, gitanga amakori n'amatagisi kuri leta afadika, bumva yuko ivyo bintu vyo kubakira ku bucuti. Ariko siko bimeze na gato. Hari abarenze ivyo vyiyumviro bimeze gutyo. Hari abafise mindset iri positive, baheza bakisunga bya bihugu biteye imbere uburyo abantu bakoranamo. Gukorana kw'abantu vyubakira kukuba mushaka intérêt commun, kukuba mushaka iterambere rihagaze neza. Rero ivyo ntivyubakira ku bucuti, vyubakira ku mategeko n'ihangiro rimwe. Akarorero murazi amabanki menshi ahagaze ngaha mu gihugu ntabwo ari ikintu c'umuntu umwe. Murazi microfinance, inganda, amahinguriro, ibi byose si ikintu c'umuntu umwe. Ariko abagikoze suko ngo n'abantu bari muri famille imwe, ngo n'abantu biganye, eka siko bimeze na gatoya. Rero musanzwe muzi ko duhimiriza abantu kwikangurira iterambere. Twariyumviriye iki kintu nje kuvuga hano, nafashe ingingo tacho nzovuga kubera ko navuga nti kameme sinokivuga tabikorwa bigaragara bifadika kandi vyagutse vya bindi vyo guhaya. Murazi ko kuri agaciro media dukunze kugendera abantu bahaye ibikorwa, batanga ama experience yabo, ivyo nibindi. Mugabo jewe omdishanima fadikanije n'abandi twaragiye hamwe nk'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 35, rugizwe n'abahungu n'abakobwa. Hama turaja hamwe turakireya ni société tuyita Action des jeunes burundais pour le développement. Iyo société ni société hanini ije muri business, ije kudandaza, ije guhonya ubukene n'ubushomeri mu gwaruka. Ariko rubikunze kubera ko gutera imbere ni sacrifice. Abantu bose tubona bateye imbere ni babandi icambere babanje kubohoka mu mutwe, icya kabiri ni babandi bemeye gukora ivyo abandi batakoze. Okay, twaragiye hamwe rero turakireya iyo société. Kameme hariho aka adhesion gato, aka adhesion, donc kugira ube adhérer cyangwa witwe umunwanyi w'iyo société, hari amahera make yabigusaba n'amahera 200,000 kugira ngo winjire muri iyo société. Ku kwezi hariho les cotisations mensuelles zitangwa. Izo rero niyo mitahe gwaruka rubere ko batanga. Kubera ko sindababesha mwebwe mudukurikirana kuri agaciro media, haba kuri YouTube cyangwa Facebook, ni kuvuga ko muzi gukoresha ubu buhinga ngurukana bumenyi kandi munabifitiye uburyo. Rero buno butumwa naho tubucishije, umuntu wese abubona akaba ari hagati y'imyaka 18 na 35, yaba ari Bujumbura, yaba ari mu gihugu hagati, yaba ari hanze y'igihugu, umuntu turamukeneye kandi nawe nyine yadukeneye. Naze dukorane. Twatanguye mu kwezi kwa mbere, kano kanya tugeze mu kwezi kwa gatatu. Igituma navuze niyumvire nsanga bino bintu sinobana ngenda bihora, kubera ko uko vyigira imbere niko biremera. Urugwaruka twipfuza ko tujana muri literambere. Izo cotisation mensuelle donc bisabwa ko atawuja munsi 10,000. Muga ivyo 10,000 urashobora gutanga iyo cotisation mensuelle canke umutayi wawe 10,000 ukabukire akazi. Akarorero nimba turugwaruka 500 kuko niturashika ariko ni vuba cyane. Cyo tumanje ngaha ndabahamagare nivyateba mu meza abiri ari nyuma cyangwa 3 ntimuzo mukiduhamvya kandi bizoba bizimvye. Ndabahamagaye rero ngo muze hakiri kare kugira tubikore. Ego 10,000 vyawe cyangwa 20,000 vyawe cyangwa 50 kuko urumva abantu nibangana kandi muri ni société ntabwo turi coopérative, ntabwo turi association. Tugabura hazogabwa les dividendes hageze mu intérêt. Rero cotisation mensuelle itanzwe ukwezi kumwe bashaka kuyitanga aho nyene hakaba hakerewe havutse akazi kanini kakazi abashomeri batari bake, kandi abo bashomeri canke abo bahawe akazi
barahembwa bongere baronke intere kuko barafisemo imitahe nk'abandi bose. Muri make iyi societe nta kindi yavutse ije gukora atari uguhonya ubukene n'ubushomeri mu gwaruka. Okay. Se Barundi nyene icubahiro umukuru w'igihugu ngo dukeneye gushika 2040 twihagaze ko bijanye n'ubutunzi. Gwaruka. Sinopoje cyumviro ciwe ni ciza gose ariko bijya bintu kugira tubishike ko ni sacrifice kandi hari uruhara rwanje hari uruhara rwawe hari n'uruhara rw'undi wari wese ariko nk'ugwaruka gwagwaruka bohamagara ubunyene tuje mu ntara runaka inyuma y'isaba ko bashitseyo tuje muri kiniki inyuma y'akanyaga tukaba bashitseyo ubwo gwaruka rero rukerebutse gutyo ubwo gwaruka rufise amaraso ashushe nitwa kuri turashika 2040 we nk'ugwaruka utari yihagararako ahubwo 2030 naho hoshika wihagazeko niburi iyo 2040 ikitwa ko ari igihugu muri rusangi ariko we nk'ugwaruka va hasi tera intambwe muze tujane ego ubushize narabashikirije ikiganiro nagize nka commentaire ndiko ndavuga ku Mushinwa ndamubaza ati none mu Bushinwa ugwaruka rungana batwebwe rutera imbere riko rukora iki bigenda gute Umushinwa navuze ngo hariya twebwe nta individualism hari nta egoism hari nta muntu aje kugwana no kwikorera ikintu ciwe twebwe ari iwacu wara amasosiyete nimba mubona amatelefone muri ko murakoresha menshi nakogwa n'ugwaruka gwagiye hamwe nimba ubona ibi niki byose biva mu Bushinwa byinshi nibikogwa n'ugwaruka ariko kugwaruka ni woje ngaho ugume widoga ubukene we bidoga ubukene nakayidoga ubukene nuriya yidoga ubukene gute kandi mugiye hamwe mwebwe abakene mwiruganije neza inyuma y'umwaka mwagura bisi shasha inyuma y'umwaka inyuma y'imyaka 5 nko kuba ku ruganda rw'iwanyu voilà nivyo rero ivyo nivyo turiko turahamagarira ugwaruka rw'abarundi okay turaza gusiga nimero ngaha munsi y'ikiganiro mureza kutwandikira ariko ndabasabe kubera ko turiko turacererwa mu iterambere kubera ko turiko turagenda ku muvuduko muto ukwiteza imbere no kuri ndabasavye umuntu aza kunyandikira aze ko ari umuntu ari determiné atari umuntu gutesha umwanya umuntu okay dufite umwanya ukwiruka n'ibikogwa dufite umwanya wo gusiganwa n'iterambere uyu munsi kubona umuntu akwiza imyaka 35 ariko umuntu ugasanga no kubaka ntavyo ashoboye none kugira umuryango wiwe kugira urugo rwiwe ivyo biterwa na individualism dushobora kuba turi ugwaruka rushika 500 ngo umuntu ashake kubaka bitunanire kumushigikira gute ivyo nibikunda no muri société twarashizeho ibijanye na assistance sociale donc gushikira imanza zibiza umunezero canke z'umubabaro ivyo byose birimo eko nimwakinira byinshi ko muri birenze ibi muraza kuturondera turaza kubisigurira ariko ndasavye nshimitse ni mu rugwaruka wipfuza gutera intambwe ubwavyo ujane n'abandi kano kanya ugwaruka turi kumwe riko rasiganwa rukoreje n'umwanya jana nabo hari n'umugani w'ikirundi uvuga ngo nyimba ushaka gushika kure ujana n'abandi ariko nimba ushaka kwiruka ugashika n'ingoga ushika hafi uca wiruka no kwijana wenyene naho rero no munsi nimba twifuza ko ejo urugwaruka ruhari no munsi dukunze kuvuga ko ari go Burundi bw'ejo kugira ngo ruzobe rufise inganda zitiri urugwaruka amahinguriro amabank anandi ma business atandukanye mu gisata cy'uburimyi duhagazemo neza cyane ko ivyo byose navyo birimo ubworozi buhagaze neza cyane bagenzi ni ngombwa tuje hamwe iki rero twe twishize hamwe nk'ugwaruka kugira ngo duhangane no gutuza ubukene Jesi ndavyita kubugwanya ndavyita kubutuza okay nuko muraze ko turondera rero nimero ngiyo tureshize ngaha munsi y'ikiganiro kuri YouTube iri muri commentaire ya mbere kandi no muri description kino kiganiro kuri Facebook muraza kwisanga kuri titre okay sangiza ino video abandi nimba ufise umugenzi akaba ari mu ntara zitandukanye akaba
akora akazi akariko kose gatandukanye mubwire aze tujane bagenzi nuko eko nuko rero je nkunze kubipfuriza amahoro y'Imana amahoro y'abantu kuri ivyo hace yongereka amagara meza n'amafaranga turabakunda cyane sangiza ino video bandi gutera imbere ni nyavyo kose tujanye okay all right